Salut les amis, nizere ko muguwe neza natwe tumeze neza nkuko mwamaze kubibona muri kumwe na Irambona Gila ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Behind camera muri kumwe n'umusaza 1K Kizani, tuje ahantu bita Izege hafi ya Iza, turi kuri Orphelina Nice Hope House aho tuje kugirana iganiro n'umushinga nahe Leopold. Rero byinshi mubikurikirane muri kino kiganiro adufitiye intahe zidasanzwe. Ni ikigo cyafunzwe n'abana baraba mu barabara nkuko nanjye naho zindi umwana mu barabara. Imana ibahezagire mudukurikirane kwarabemereye ibintu bidasanzwe kandi bikomeye cyane uno mwaka, ibintu byo gutera imbere, ibintu byo kunguka, ibintu bibazanira irindi hishurirwa. Mubandanye mudukurikirana, Imana ibahezagire. Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube. Imyaka myinshi nayimazemo ndi mu barabara, ndara mu barabara. Hanyuma maze kuba kuronka bamfasha, ndashobora kwiyumvira nanje ko nashobora gucreya iki kigo mubona. Nyuma rero niho nakuye iyo image y'ukuntu nashobora kwiyumvira gufasha abandi. Monsieur Leopold, nuwuhe mutima wagusunikiye mu ivyo bintu? Kuko ari kuvuga ati jewe maze kuronka ubuzima habwo reka niyubake nubake n'umuryango w'iwanje nkomere ivy'abandi bimenye. Mwamaze kubona rero ubunye twashitse mu rugo ndetse banatwakiriye. Imbere yuko tuyaga byinshi rero reka abanze abaramutse ndetse ko batamuzi anabibwire. Ndabaramukize. Amahoro. Ku mazina nitwa Uwikimazi Leopold. Wasanzwe ndi umuyobozi wa kino kigo cyitwa Nice Hope House. Ego karibu turabaye ikaze. Murakoze cyane. Ego. Mbega kuba bagomba kumenya neza umushinga nahe Leopold, twovuga ko ari inde? Murakoze cyane. Nkuko mubimbajije nababwiye amazina yanjye ko nitwa Uwikimazi Leopold. Yavukiye mu ntara ya Karusi, komine Gihogazi, muri zone Rusamaza. Nkaba ndi umupapa afise umugore umwe n'abana babiri. Hanyuma rero nkagira n'abana barenga 52 dusanzwe tureze ngaha mu kigo cya Orphelina. Ego. Umushinga nahe Leopold twamurondeye kubera twumvise intahe yiwe, ariko tukavuga ati reka tumushikeko canke tumushikire wenyene ayiduhe kumbure yofasha n'abandi. Murakoze cyane. Nkuko mwamaze gushika hano mu kino kigo, reka mbanze mvuge ibijanye n'iki kigo. Ni ikigo gifasha abana b'imfuvyi ndetse n'abana batawe. Ko twabivuze dufasha abana 52 ngaha mu kigo basanzwe bararaho, ni kuvuga kuva ku mwana kivutse gushika ku myaka 7 niho tugeza. Rero navuga yuko dusanzwe dufasha n'abandi bana bari mu miryango mu kubaha ibikoresho by'ishure, amakaye, abana bashika 700. Turagerageza niyo twashoboye kuronka impuzu cyane n'ibindi dushobora gufasha imiryango imwe y'abana banikora. Rero iki kigo cyavutse mu 2004. Ni ikigo cyafunzwe n'abana baraba mu barabara nkuko nanjye naho zindi umwana mu barabara. Imyaka myinshi nayimazemo ndi mu barabara, ndara mu barabara. Hanyuma maze kuba kuronka bamfasha
ndashobora kwiyumvira nanje ko nashobora gucreya iki kigo mubona. Ni ikigo rero navuze cyatanguye mu 2007 twatanguriye Bujumbura, mu nyuma turaduga tuza gukorera ngaho Gitega. Ari naco gituma ubona dushitse kuri ino ntambwe. Iyi ntambwe navuga yuko atari niniya cyane kandi atari na ntoya turavye ubuzima twahereye. Yego Monsieur Leopold, duhere ku ico kintu watubwiye yuko mwigeze kuba muri bamwe mu bana bo mwibarabara. Biratangaje umuntu abaravye ko musa ko mumeze umupapa w'abana, vyaje gute, vyagenze gute kugira ngo mwisange muri bajya abana bo mwibarabara? N'ubuzima butari bworoshe bwo kuba mu gihe twari twatandukanye n'umuryango bamwe bahunze. Jewe rero nagiye nk'ugiye kurondera akazi i Bujumbura, hanyuma ntibyakunda ko nshobora kuronka akazi. N'icyo gihe nisanga ndi umwana mw'ibarabara kubera ko nabuze aho ndara, nibo baciye banyakira. Mu nyuma rero ntibyanyoroheye kubera abantu babona yuko turi kumwe n'abana bo mw'ibarabara. Naciye nsanga nyine ngumye mu bwo buzima, abantu ntibasubira kunyizera kugira ngo bashobore kumpa akazi. Ariko mu bwo buzima nyine n'ubuzima twabayemo nabi mu buryo nyine ku by'ukuri mwese murabizi ubuzima bw'umwana mw'ibarabara. Twatungwa nuko twikoreye imizigo. Nibaza yuko isoko y'i Bujumbura itarasha, abantu baraza gusuma hanyuma tukabikoreza tukabajana ku muduga bakaduha amafaranga dushobora kugira iki dushobora gufungura. Mugabo nubwo byari uko jewe nafise umutima w'ubumana ko narasenga ko nibuka n'igihe naho ngenda gusengera mu ishengero rya Pentecote ryo kunanga, ugasanga intebe nicaye ko kubera ko n'abancafuye abantu benshi baranyigiwe inyuma. Ntibyakunda yuko banyegera bavuga ati uyu muntu arashobora kutwiba bivanye n'ubuzima nari nsanzwe mbaho. Rero mu nyuma narashoboye gutorwa n'ikigo cyitwa Fondation Stam cyafasha abana mw'ibarabara. Ndashobora kwiga, hanyuma maze kwiga ndiga n'ibintu by'imyuga. Mu nyuma rero niho nakuye iyo image y'ukuntu nashobora kwiyumvira gufasha abandi. Iyo maze gusohoka mu cyo kigo ntibyanyoroheye kubera ko nashoboye gutanguza ndi zero, navuga yuko ataburyo mfise nanje ntabona iyo bizotera biti. Ubwo buzima bwo mwibarabara mwabumazemwo imyaka ingana gute? Twamazemo hafi imyaka 5. Harageze rero ahantu umuntu ashobora kumenyera ubwo buzima, ugasanga no kurondera akazi ntibicoroshe. Nyine wafashe iyo ritme yo gukora nyine kugira ngo ushobore kuronka amafaranga yo kujya uwo munsi. Yego, Fondation Stam irabakiriye, irabafashije. Murahejeje ayo mashuri, mbega ubuzima bwacu bubandanya gute? Fondation Stam yaradufashije mugabo byose nahejeje amashuri kuko hariho porogaramu yo kwiga, mugabo mu nyuma naciye nkurikirana iby'imyuga. Ubuzima rero bumaze kubandanya, harageze aho badusohora muri iyo Fondation Stam. Mugabo je bamaze kudusohora ndavuga ati jewe reka mfate nanje mu byo ndonse nshobore gufasha abandi bana. Twarimviriye kuko maze kuba ndi ngaha muri Fondation Stam, jewe navuye mba umukozi wabo. Bavuye banyizera barampa akazi ko kwankadira abandi bana bivanye ngira ngo n'ibikorwa babona nkora cyangwa umutima. Mu nyuma narahavuye ndaja mu byo kuvugira abana. Hariho porogaramu yari muri UNICEF yitwa Enfant Journaliste. Naravuye ndayijamwo kugira ngo nshobore kuvugira abandi bana. Mu nyuma rero niho turashobora kuronka inyigisho, tukamenya amadruwa y'abana, tukamenya yuko umwana ashobora kwitunganiriza umugambi cyane akitunganiriza ishirahamwe. Maze kubimenya nayo navuze ati no, ko maze kubimenya rero ifo yuko natwe tugira ikindi kintu twashobora gukora dufashe abandi bana. Navuga ati natwe twumve yuko abana tugize iki dushoboye. Twarashoboye gukorana n'abandi bana bavuye mu barabara n'abandi bana b'imfubyi.
turashinga ishyirahamwe twarishinze mu 2005 tuguma dukora tudafise amategeko gushika mu 2007 niho twashobora kuronka abadufasha gukora stati. Turakora stati hanyuma turayijana mu bushikiranganji. Ubwo bushikiranganji buratwemerera yuko dukorera ku mugaragaro. Nibuka yuko ubwo bushikiranganji bwari burongowe n'uyu mu president ahari. Mu president Ndayishimiye Evariste niwe ico gihe yararongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Niwe yashoboye kudufasha gusinya iyo agrema yacu. Rero mu nyuma twarakoze mugabo ntitworohewe kubera abantu bavuga ati none abana bo mwibarabara ku by'ukuri barafise education yotuma cyangwa barafise ubuntu bwotuma yuko bafasha abandi bana. Nukuvuga aho twasaba imfashanyo hose ntibatwumva cyangwa baratunebagura. Mbwa kubera ko je nari mfise iyo vocation canke iyo ngabire arumva yuko nabikora ku bwanje. Twaragerageze turabaho turadandaza ibitumbura kugira ngo dushobore kuronka amahera yo gukora inzu. Donc abantu bose babibona bavuga ati none uyu muntu twibaza yuko adakomeye neza mu mutwe. Mugabo kubera ko iyo umuntu afise ingabire cyangwa Imana hari icyo yamuteguriye biragenda. Ko twatanguye mu nzu ntoyi, inzu yari icyumba kimwe na saro. Icyumba kimwe na saro nuvuga yuko abana bajya muri saro natwe tukajya mu cyumba. Rero rumva byari bigoye kugira ngo abantu bashobore kudutahura. Mugabo nabo twari kumwe bamwe barabibandanya abandi biranka kubera ko babona ati aha hantu nta muntu ari karashika. Ubwo kumwe n'Imana kumwe no gusenga byose byagiye bitanga imbaraga n'ingufu. Nibuka yuko igihe kimwe twagiye gusaba umubonano ari naho ngira twashoboye kuzamukira tugenda gusaba umubonano ku mukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ya Moise President Nkurunziza. Niho hantu bashoboye narafashe nk'ukwezi kose ngenda gusaba umubonano ntashobora kuronka umubonano. Mugabo mu kindi gihe birakunda ndashobora kuronka umubonano baratwakira. Bamaze kutwakira rero niho hashoboye kuboneka imfashanyo ya mbere. Maze imyaka 3 nkora ata muntu n'umwe arashobora kwizera. Rero baraduhaye imfashanyo nyinshi icyo gihe. Batuzaniye imfashanyo gushika aka kazu twarimo gaca kuzura ibyo batuzaniye gaca tubura aho turara. Inyishu ihindutse ikibazo gusa nyine twashoboye kuronka ahantu dushobora kubitsa ibifungu. Hanyuma rero twaciye tuzamukira dukora boulanger. Boulanger iraduga gushika rero abandi bantu nabo bashobora tubonera basitangura kukwizera bashobora kudufasha. Mu nyuma rero ubuzima bw'Ubujumbura butagenze neza niho natwaca twimukira ngaho Gitega rero twaharonka umugisha. Twarakoze mu buryo ku by'ukuri butoroshe. Twarapanze muri Yoba turapanga mu Magarama ndetse ni Karera aho hose abantu twimuka dusubira twimuka. Mu nyuma rero turashobora kuronka badushigikira ari nacyo ubona turi ngaha na kino kigo. Murabona ko hagutse. Urugendo rwabaye rurerure. Tuje mu buzima bw'uko ikigo kimeze neza. Mbega ubuhoho biba bigenda gute? Aho ndavuga cyane usanga hari ikibazo gikomeye. Usanga no mu miryango bitatworoheye cyane bitoroheye n'abandi. Ariko ugasanga mwe namwe mufise umuryango munini wagutse. Twabonye abana mu image bazobibona. Mbega mwe namwe muca mu bigenza gute? Ntibiba byoroshe cyane ikintu gikunda kutugora cyane ni ku kibazo kijanye no gufasha abana batoya kuva ku uruyoya. Donc n'abana bagwara cyane na cyane kubera baba bataronka antibiotique iva mu muvyeyi. Hajya mu muvyeyi gire haba harimo antibiotique mu maberebere. Rero iyo umwana atonka mama wiwe hari ibintu byinshi abura. Ajya amata bagerageza gukora baragerageza mugabo si ngombwa ngasubirire amaberebere. Rero cyane abana baragwara cyane. Ikindi nuko amata arazimvye.
dufate nk'ubu ugerageje gukora umwana n'imiburiburi anwa ikopo zibiri kwiyinga indwi imwe umwana abanyoye ikopo zibiri francere uvuga yuko anyoye izo francere zibiri kwiyinga poza rero mu kwezi abanyoye hafi ikopo zishika 4 cyangwa 5 oya zirarenga 4 ni nka 6 dufata nivyo zibiri kundwi presque 10 10 yego Disi rero ikopo vuye amata irikiragurwa hafi 50,55 rero ufise abana 10 abari bije ndende rero kubaho ivyigera byoroha gusa nyene ku buntu bw'Imana ko ijambo ry'Imana rivuga ati ni se w'imfuvyi n'abapfakazi ni se w'imfuvyi n'abapfakazi rero hari abagerageza gukora ugasanga turiko turaronka ico abana bafungura nubwo biba bitoroshe urumva ko biba bitoroshe habuze amadetayi yego ese Leopold mutubwiye ku bijanye n'uburyo kandi birumvikana n'ikintu kitoroshe uko n'ufise abana babiri umwe batatu usanga bitamworoheye ariko tuje mu ruhande rw'indero canke ibintu d'ordre moral bigenda gute abana turazi turagorana twese twaragoranye muvyakira gute canke muvyitwaramwo gute murakoze cyane kubera navuga ati muri psychologie y'abana habamwe bitandukanye kubera abana bose bafise ingorane zimwe nubwo bari batoyi hari usanga bafise gukerebuka n'undi basanga akerebutse ubwo turamenya ngene dushobora kubatreta tukamenya ati ujya mwana afise ikibazo kirahe ukamwegera ikindi naco turafise abize psychologie bakagerageza kuraba mbega umwana ko yigunze mbega bimeze gute mwabonye yuko dufise abana biga muri maternelle turafise abana batoyi b'inzoya rero abo bose uramenya ngene ushobora kugira iki kubatreta mu bijanye n'iki n'imibereho yabo ego mbega nta gihe bero bishika mutubwije ko rukavuga ati je kweri nk'umwana kumge nagorana namutoreye iki cyane nemeye kumufashiriza iki ico iyo wemeye igihoba nk'ico uvuga yuko ufasha abantu ni ukuvuga yuko uba witeze yuko hariho abantu batandukanye teretse nk'uko naho muba muvukana abantu bose ntimugira imitima imwe mu gutegereza kumenya ati uwo muntu ko tuvukana uko ari kose ni uwo mu muryango rero abana bose ntibaba bahuye n'ibibazo bimwe nico gituma ubona n'ahantu hari abantu benshi abantu badahuriza kuri kimwe niyo ari abantu bakora bavuga ati mu kazi dufate basi mu kazi haba hari umwe wese abafise bavuga ati uyu muntu umudiregiteri ameze uko tumufasha uko rero n'umwana umwe wese afise comportement ziwe mugabo zose uzisize hamwe urashobora kuzitreta ukaziregera ukavuga ati ujya turazi ko ari umwana kubagana ujya turazi ko ari umwana atekereza ngo byose utegereza kubihuriza hamwe kugira ngo byose bishobore kubaka canke kukubaka wowe nyene no kugukomeza hariho abantu usanga bagoye hari abantu bagora gufungura hari abantu usanga bagwana hari abantu usanga kugira aryame urinda kumuhendahenda donc utegereza kumenya yuko ibyo bibazo byose bitegereza kubaho kandi usanga bikunda kuba n'ibijyanye n'iby'imiryango aho usanga bafise novuga ingorane zikomoka ku miryango kubera ko abana b'imfubyi baba bahuye n'ibibazo byinshi hariho umwana usanga kuva akiri mu nda atigeze aronka urukundo par exemple ugasanga nk'akarorero umumama yarashatse gukuramwo inda hanyuma ntibyakunda yanyoye imiti myinshi kugira ngo inda ivemo hanyuma iyo nda ntibyakunda ko ishobora kugira iki kishobora kuvamo ugasanga rero umwana mama we yamutwaye inda atamushaka hagera yuko amuvyara umwana agaca agira iki agaca muta nk'uwo mwana ntashobora gutwenga donc ugerageza uburyo bwose yuko musubizamo ubwo rukundo kandi ni n'umwana usanga mu buzima bwiwe ntaga ibifungurwa canke amata nuvuga uyu mwana utegereza kumugerera wowe nyene nuvuga ati nawe wamuha
iritiro y'amata yoshobora kuyinwa mugabo yocagira ikibazo hehe mu nda. Rero bene abo bana utegereza kubatereta kuva bakiri batoya ukamenya ati umwana yagize ikibazo kuva ari mu nda. Uvuga umwana usanga adatwenga, uwo mwana n'abaruru urabona ko abantu basimbagiza usanga umwana amata ayagwako nk'uko umenga nyene neza na neza ni donc bisaba bukebuke kugira ngo ibyo bintu yabayemwo bimuheremwo mu ntuze. Urumva ko ari ikibazo kidasanzwe. Yes, bakunzi bacu muriko murabibona yuko ari intahe idasanzwe kandi ikomeye, niyo tugomba kubasangiza ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Monsieur Leopold, ngomba nzane ikibazo cy'urusaku. Mu rugo umuntu wese afise uko yubatse, mbega naho bihora bishika umufasa nawe akavuga ati none ibi bintu umushinga ntahe wanje yagiyemwo n'ibiki, kuko ndabizi biragusaba umwanya. Hari umwanya ngira n'abana biwawe b'amaraso bakubura uri mu ivyo bikorwa. Ntagiye bishika umudamu akavuga ati kwero umugaye ibintu n'ibiki. Murakoze cyane, jewe ngira ntaratangura gushaka nakora ibi bikorwa. Rero nico kibazo caraje cyane cyane kugira ngo ngire mariage. Navuga ati mbega ninaza n'umugore atavyumva nzovyifatamwe gute. Nico gihe rero narisanzwe yuko mvuga ati uwo nzozana tuzobanza kubiganira ibikorwa nkora. Navuga yuko jewe mfise umugore, navuga Imana yampaye yanoranirije ashobora kubitahura. Nubwo ashobora kubitahura ndazi yuko bigumye biragumye kubera ko nategerezwa kwitaho umuryango wanje kurusha uko nari kwitaho abo bandi bantu. Mugabo aratahura, aramenya umwanya ntamuha, aramenya ati mbega abari muri biriya bikorwa. Kuko nibuka yuko hari igihe yabibujumbura nanze mbino abana bakabibujumbura nkateba rero ngaha akambwira ati abana bagaca bambwira ngo papa twamukumbuye ngo ubu rero yibereye kuri ba bana bamukuru. Abana bakuru rero bavuga ati naba bana bo muri orpheline, numva ko haba harimo ikibazo. Rero mu rugo tubanye neza cyane, aratahura ibikorwa ndimwo, kandi mu gihe nanje nafashe akanya k'akaruhuko ntegerezwa kwitaho umuryango. Sindawitaho ijana kwicara mugabo urumva umuntu agerageza kugira byose kugira ngo duhurize hamwe. Ego, mbega ntagiye birashika umwana kubaza ati be papa aba bana bavuye? Mu bana banje barabitahura kuko bakina nabo. Abana banje usanga bagiye guheka abandi bana batoya. Kubera ndafise umwana w'umukobwa afite imyaka 10. Yego. Afise n'umuhungu afite imyaka 6. Donc bakina nabo, babana nabo, barasangira. Nuvuga nta bibazo birebire. Barabizi yuko ari cyo gikorwa nsanzwe ngiriki nsanzwe nkora. Rero ku bw'umuryango nta ntambamye nimwe ihari. Yego. Nta ntambamye nimwe ihari. Bakunzi bacu, ni ikihe kintu mwobwira Monsieur Leopold muri commentaire? Je ngomba ndamubaze akabazo ka nyuma, kandi cyo twishura aba ari cyo namwe muca mufatirako. Monsieur Leopold, nuwuhe mutima wagusunikiye mu ivyo bintu? Kuko ari kuvuga ati jewe maze kuronka ubuzima habwo reka niyubake nubake n'umuryango w'iwanje nkomere ivy'abandi bimenye. Nuwuhe mutima wagusunikiye mu ivyo bintu? Umutima wa mbere je nibaza yuko n'ubuntu bw'Imana bwatumye jewe nkora ivyo bintu, kuko ndiko ndaraba ubwanje je nyene ntabyo nari gushobora. Mugabo cyatumye muri rusangi nuko hariho ubuzima je nabayemwo, nanje niyumviriye ati ubuzima nabayemwo narabonye ingene bubabaje. Niyumviriye ati uko byogenda kose ndashaka yuko hari ikintu nanje numva noshobora gutanga. Nyumva ari ikintu cyo kuvuga ati nanje narosaka reka ndagasangize abandi. Niwo mutima wasugumye mvuga ati nanje nkubu hogira n'abana babiri basi donc babaho biciye ku bwanje. Kuko nivyoroshe, byansabye ingufu ndende, bisaba kwiyumvira cyane, bisaba n'umutima wo kwihangana. Kubera ko nibuka narigeze gukora igikorwa hamwe nimvira ariko no giheba, nimvira ati jewe aha ndumva nyene ku byukuri aha ndabihevye. Cyane cyane ikintu cyambere kigorana nukubona uri kurafasha umwana, kuko twarigeze kuba dufise periode yuko nigeze kubura abana batatu mu kigo.
mu kigo kandi muri somene imwe urumva ico gihe rero nabwiye Imana ati Imana jewe ndumva igikorwa nagize ikintu gihagarika kuko sinumva sindiko ndatahura ibintu biriko biraba rero bisaba umutima w'iki ukomeye ntabavuze ati ariko arabatanga k'ikimazi yo ni benshi abo ico gihe nibaze yuko twari muri quartier Bwoga harageze igihe nsenga amasengesho agahera avuga ati Mana none iki gikorwa ko ndiko ndagikora si umutima kugira ngo abana babeho kubera ko batwakiriye abana babiri bari baje bava muri kuveze ubundi mwana yari yaje ava mu Ruyigi mugabo yari yagize ikibazo cy'uko bari bamuhaye isose ari umwana w'uruyoya kubera bari babuze ingene bamuramira mu miryango baca bamukorera akantu k'agasosi kugira ngo bashobore kumuramira babuze amata mu nyuma icyo gihe abana twarabajanye kwa muganga uvuga umwe yarapfuye turashira muri kuveze bambe muri morgue abandi babiri bari muri oxygene hanyuma tuvuga ati reka dutegura amaziko turiko turategura amaziko wa kabiri nawe abarapfuye nibuka ico gihe twagiye ku maziko wa gatatu yapfuye turi ku maziko rero nico kintu catumye ubwa mbere niyumvira ati jewe iki gikorwa ndagihagaritse sinzosubira kubera nyene abantu baravuze abana ngira bashonje babuze amata abana bibaza ko bari uburozi abana yabatanze kuzimu rero ni ibibazo bigenda biba mu gikorwa umuntu akora mugabo narabwiye Imana nimba igikorwa ari ciwawe ndashaka aho nyine uvugire ico yerekana nibuka ikaritiye twarimo bari bafise group baragira amakomantere uyabona ndayabona rero bikanje intege bikatuma mvuga ati aha hantu sinzosubira gukora iki gikorwa mugabo ku nkomezi z'Imana kubera umuntu aba afise umuhamagaro ndabibandanya Messi nakaye kamotera abantu bariko baradukurikirana bifatiye ku ntahe uduhaye cyane jewe novuga akamo notera abantu nuko igikorwa cose ukora wagishiramo ingufu yego nimba uri umurimyi ufata ushire ingufu zawe mu burimyi ntugire ikintu negirije na kimwe yego canke uvuga ati iki kintu reka ndagikore mu buryo bubayabaye nimba uri umumenyesha amakuru nimba uvuga ati aka kazi ngoma ndagakore nk'umumenyesha amakuru ubwo rero shiramo ingufu witwa umumenyesha amakuru hanyuma uzokore n'ingufu zawe zose aho uzogeza mu gikorwa umuntu akora navuga ati shiramo ingufu ntugikore uraba hirya no hirya shiramo ingufu hanyuma aho bizokwanyira uzovuga ati nagerageze gushiramo kubera abantu benshi mu bikorwa bakora baracika intege rero navuga ati mu gikorwa cy'umuntu uwo ari we wese ntacike intege hanyuma ikindi kijanye n'ibi by'abana navuga ati umuntu wese nashiremo ingufu mu gufasha aho aherereye aho abaye na cyane kubera umwana ikibanza cya mbere ni mu muryango akeneye kuba mu muryango kubera muri oferina ni ikibanza cya nyuma cy'aho umwana yategerezwa kuba mugabo ikibanza cya mbere gihari nuko umwana yategerezwa gukurira mu muryango akaronka affection mu muryango rero natera kamo abantu yuko mu bijanye n'abana nibafashiriza abana mu kibano bafashiriza abana aho basanzwe baba yego umuntu wese avuge ndakeneye yuko uyu mwana ategerezwa kuba aha hantu twari kuyaga byinshi ariko ntawo bimara murumva ko urugendo rwabaye rurerure abavyifuza zohashike Leopold kweri n'umuntu yakirana neza ego nukuri baho ufasha abandi ko twese tugeze ngaho kubera hari abadufashije tuboneho n'akaryo ko gushimira abantu batubaye hafi abantu bama badushigikira abantu bama badufasha Imana ibahezagire turangize dushimira Monsieur Leopold Monsieur merci beaucoup natwe turabashimiye ukuri turabashimiye kanya mwaduhaye ego ngira no hanyuma tuzogaruka mwana twakiriye neza kayi kararyoshe kajyanye n'ino mbeho vrema murakoze Imana ibahezagire nkuko twaba tubibabwira urubuga n'urw'iwanyu n'urw'iwacu
muhezagirwe. Behind camera mwari kumwe na 1K. Imana imugire neza. Utibage gufyonda kuri subscribe inozogera no kuri tute kurikirana ikiganiro kuri Salocom TV1.